Burundi yari intore sawa sawa abushitse aririmba ku bantu basa nkawe nka Cancu wa misi nyene avuga ati twaragendanye tutagenzanya amajambo meza cane je nkunda gose nama ndababwira nti nakuze nibaza yuko abarundi nka bose ari intore nkuko uya Cancu yabiririmba sinarinzi yuko abarundi tuzava dutwagwa n'umupresident afitiye imihari Pacifique ngo nuko ngo atagwaye kwashiorkoro muti uno musi tuza kuyaga kubiki tuza kuyaga kuri iki kintu aho president we nyene yivugiye mw'izina akavuga umunyagihugu akavuga Pacifique nene nahazwe ngo bijya bintu bama bariko baravuga ngo babibutsa yuko mukenye ntawe umenga abarundi baratunze ngo twebwe ngo kera tutarajya ngo nabo bariko barajya imikate ntawe umenga uno musi ba Pacifique nta mikate bafise ngo urumva rero ngo buro two turajya ngo bafise ishari non les amis d'abord hari ikintu je nabonye tuyaga ukuri je ndibuka abantu muri 2015 bahunga navuga nti kameme aba badede naho twabibonye ko banka abanyagihugu ko bari kontra aba manifestant ntitwari tuzi yuko bazovuga ngo nifu y'imijira bareke bapfira imahama ngo bariko bajya ibiharage ngo bariko bajya intete ofete batwipfuriza ko dupfa nabi ico kintu c'umuntu atwara abantu akaba abipfuriza ko bapfa nabi bagapfa rubi bana yanje bakarendegera kandi akabivuga publiquement ko ari cyo cipfuzo ciwe ça c'était bizarre abadede kuva kera bama bavuga bati iyi opposition iduhora ubwoko iduhora ibiki ubuhoho Neva aravyivugiye yumva yuko opposition iri kwimuhora umukate ngo nuko ashobora gufungura iyo trauma Neva wahuye nayo mu buzima umunsi murarara inzara je sindayitahura abantu benshi barabirengeye hageze gutwara igihugu nta muntu asubira kwiyumvira ibintu vyo munda sinzi ko nshobora kuronka ijya diskuru yiwe ngaha nyene directement kuri laptop ndaza kubigerageza reka mbe ndaho ijambo Demokrate agira icyo ashikirije kuri ibi bintu vya Neva igituma titre nayise nti Neva arameneye ibanga abakozi biwe bo kuri X nuko hari hamaze igihe babantu kakagwi nababwira ba Mpunzimana Felicité ari we yitaziriye ngaha ziri ku nama kuri Space Bwejeri Jean ari we yitaziriye Kositu uwundi musi aca yigitaturage wewe yakoranye kuva kera gose n'abashingiro bakiri mw'ishamba s'il vous plaît abarundi.org ikiri mw'ishamba Bwejeri yarabandikira iyo club yarahagurutse ihaguruka contre société civile cane bashiramwo umwihariko kuri Fokode na Pacifique ninahazwe haraba ama space yagakura iyejo yubundi yoyo yagize umugabo yitwa yigita umukamyi ariko izina ryiwe rya kweri ni Jean Marie Vianney gato yigeze d'ailleurs ko bari no ku mariste y'abantu bagize kudeta kumbe yaragiye questionner Sezami ataranatahi Bujumbura baca baranamukura no kuri liste hanyuma ya association aca yivamwo i Bujumbura yayiriye 37 millions y'amarundi à l'époque ça valait quand même quelque chose aca hunga muri Canada uyo muntu niwe bazanye ejo bundi kuza kuvuga ku bintu vya société civile babonye atacabaye kuko magi ntiyishuye ba Pacifique ntibishuye nta muntu numwe yabishuye bajya abantu Neva ciya Jaco aciye afata ijambo nawe aca yivugira vya bindi vyiwe nyene bijanye na Neva misi yose bitigira bibura ijambo gufungura aca bivanga ninjya ngo kera ngo yaragoye kwashi ngo kubera kutajya neza ngo no musi naho ngo ariko arajya ngo abantu ngo bari jalu ngo nico gituma conye n'abantu baba bariko barapublier ni hatari twumiriwe twese hamwe Bwana Demokrate karibu uburashikiriza icyumviro umwanya ndondera ijya diskuru ya Neva murakoze rero inode murakoze kuri space mwateguye no kuba mumpaye akanya ko kuri iri jambo Neva yahejeje kuvuga mu kanya umuntu wese w'umurundi yoba yiyumvira icari cyo president ashobora kuja imbere y'abanyagihugu n'abanyagihugu basanzwe mwabona ko ari kumwe n'abategetsi batandukanye akavuga ijambo nkarijya akavuga discours nkarijya umuntu aca yibaza ati twisanze ngaha gute kuyo dutwaga n'umu president yimvira nkuko afite ivyiyumviro bimeze uko
buri kintu cyose avuga atezwa gushiramo ibintu vyo kurya imbere y'abantu babashinga ntahe. Mugabo jewe hane n'ikintu ca naciye ntangura kwiyumvira ko iyi message ariko aratanga Neva harimo abantu ariko araha ubutumwa. Hariho ibintu ariko aributsa abantu abarundi twovuga yuko uwomenga baratanguye kwibagira, mugabo afise abantu b'abategetsi bariko baravuga ikintu uwomenga bariko bavugira mu migane, mugabo wumvirije urumva ivyo bariko barashira mu banyagihugu, urumva ivyo ariko aributsa abantu batari bake. Yavuze ngo Pacifique ngo yamayerekana ko abantu bamerewe nabi, ngakamaberekana yuko ngiyo bari ngiyo ngo bahoze ngo bace basubira inyuma biyumvire. Mugabo kumva ibintu ariko aravuga yuko ariko yibutsa ya myaka ya za 93 gutyo, Neva igihe yari Neva nabo bari kumwe igihe bari mwishamba, yerekana ko bari bagwaye kwashi, ko Pacifique ico gihe atavuze. Sinibaza ko ariko aravuga Pacifique wenyene gusa, arafise umugwi w'abantu bariko aravuga. Ariko uza kuraba mu maso abo bantu reka arababwira ukuntu baciye bitangura kurabana mu maso, abantu batangura kwifata ukabona yuko hari ikintu gihindutse muri bo. Rero no munsi perezida ashobora kuvuga nk'amajambo yo kucanishamwe abarundi, yo kugomba kubasinziriza nkuko bo nyene ubwabo batibonera ivyo babayemwo. Niba Pacifique ashikiriza ibitagenda neza mu Burundi, nta kintu aba ariko arabeshamo. Abanyagihugu bo nyene baravyibonera. Ni kwa kundi umuntu aba yaragiye ku butegetsi mugabo akaba atazi ivyo yisanzemwo, ivyo ashobora gukorera abanyagihugu kugira ashobore kubashikana ahantu heza umunyagihugu yo kwishimira ati turabona aho tugeze. Neva nyine arabona kuva afashe ubutegetsi uko yasanze igihugu kimeze naho kigeze uno munsi, arabona ko igihugu casubiye ngira ngo inyuma nk'imyaka 40-50 casubiye inyuma gutyo. Rero no munsi nimba bajya abantu atwara batuboka kubimubwira, cyo batuboka kwandika bati yamara igihugu kigejeje habi, kigeze ahatemba, labugira icyo hindura. Hakaba ari abandi bihutira kumukebura bakamwereka bati ntiwari kubigenza ukuntu uku, labigihugu kigeze labugira icyo hindura, ahubwo ni bari gutumira ati mumfashe ukuntu twashobora kubogura igihugu. Kubera bari impande yibo, bashobora kuba bari impande yibo bafise ubwoba bagakingira ibiti barimwo, ibibanza barimwo, kugira ntashobore kubirukana. Birazwi yuko CNDD-FDD abantu bahanurwa, ubwiye kubereka ivyo bakora bibi, bihutira kukufunga, bihutira kuvuga ko wagombye gutera intambara mu gihugu, ntaco bashobora gukebura ngo bikunde. Bafise ubwoba, bavyemera gutyo ivyo umuntu ariko arashikiriza. Mugaso kuvuga ko abarundi batabibona, barabibona. Nimba abana katagitoro bafise barabibona, abana bo biga bicaye hasi barabibona. Nimba president no munsi yashobora kuba akoresha imiliyoni 3 ku munsi zimusumira kugira ashobore gutunganya ivy'igihugu, bwamubwira ati hari bitagenda neza, agacavuga ati kiriya gihe twari dushonje, we wari uhaze ntiwavuga. Ucubona no muntu uzambona kazoza avuga ryaterambira avuga kazojana ku banyagihugu, ucurirabira kure nk'ukwezi katazopfa rishitse. Ufise umurongozi yumvira nk'uko akaja imbere y'abanyagihugu akavuga ayo majambo, biba ari ibintu bibabaje, biba ari biteye agahinda. Niho rero hageze ko buri murundi wese yo kuyumvira ati atwisaze ngaha gute, tuzohava gute niba amazi azoba ararenga inkombe. Nico nagomba kuba ndavuga, nera kandi kanya ndagaruka. Murakoze. Ego, merci beaucoup. Tumaze igihe twumva abantu batwumvisha yuko igihugu aho kihageze kubera Maggie Maison Shalom, ngo niwe yoba yarateye uruhagarara mu gihugu. Kihageze ngo kubera Pacifique nahazwe, abandi ngo iki gihugu ngo kigeze aha ngo kubera ntumbaze wundi muntu muri société civile nyene ba Vitale nibiki. Reka ndabumvishe discours ya Neva ntiduhave tumubeshera. Niwe nyene ubwiwe azi kwivugira, nyene ivyo Neva avuga nyene bivuga Neva, nta wundi yo bimurusha. Reka ndabumvishe discours yiwe hama tubiyage ko ngiye yarigeza kwa kwashi mugabo kubera agahinda kuko tuvuye muri ya kwashi ashaka ko dusubirayo muri kwashi. Rero bari muravye nabo urashobora kumwumva ugaca wisubiza inyuma wewe nyene, ugazosigara uricuza inyuma. Nico gituma iki gihe rero ni gihe atari cyo kwanjanjwa, ni gihe cy'uko umwe wese ategeza kugira icyo akoze, kuko turafise amahoro, tufise ubumwe, umwe wese ategeza kugira icyo akoze kugira dutere imbere. Igihugu twamaze kukibona ishusho yaco, igihugu giteye imbere. Inzira zayo twaramaze kuhabona,
kubera iki twoguma turabakene dufise ayo mahoro dufise ubwo bumwe nguyo Neva ngo Pacifique ngo ntiyigeze agwara kwashi. Neva president w'u Burundi ariko avuga ibintu sinzi ndaza kubandanya ndevelopa hanyuma reka duhe ijambo Kaneza Diane. Kaneza Diane karibu cane. Ego ndabaramukije mwese sinzi ko mu nyumba ndiko ndakoresha telefone amenyereye. Ndabaramukije mwese bon après-midi bonsoir aho muri hose. Jewe ku bintu uyu mukuru w'igihugu dufise ashobora kuba yavuze iminsi yose yamagerageza kuronka ahantu avuga ikintu kugira dusamaze abe trending topic unye uriyo yukuraba ibindi bintu bikorera mu gihugu tuca twikonsantra kuri ako kantu sivyo igihe hejeje kuvuga mushaka dutangure guhera ku maspace ariko araba muri iki gihe sivyo umenga ni guion sinzi ko mu gifaransa bavuga guion umenga ni scenario iri kirakogwa sinzi ko mu nyumva dalike hariho ibintu biriko biraba nkuko umustar nkuko umenga yavuze ngo buhatangura iki ngo hasubira iki ngo hama ngo president avuga journal azoca avuga iki donc adurumbanye abantu bari muri opposition adurumbanye société civile hama duce twirirwa muri ivyo hama ibiri kubirabera mu gihugu iwacu tuvyibagire parce que hariho ibintu by'amamine twabwiza kuri concentre ngene biko birakurikirana kubera idolari yasubiye hasi gatonyi hakurikiki donc twese tugaca twama abantu bitwa plus turi kuri X twita ko tuzi ubwenge twiza ko dukurikirana ibintu byose tube turiko turasamazwa na 4 phrases perezida w'igihugu wacu yavuze sivyo hama hagaca n'abakamikazi tutotu bashusha sivyo ibi rero birababaje kuko muri aya matwiti naho nanandika kera narigeze kwandika l'année passée tweet haheze 20 ans turaba aho tugeze sivyo donc iyo uriko turaba n'amatwiti ya Herod avuga uyu mwaka wa 2025 na 2024 c'est le pire pour le Burundi. Iyo haba pire twavuga ati hari ikintu bariko baragerageza gukora no ubu bariko baracunganisha abanyagihugu bariko baracunganisha société civile bariko baracuganisha ibintu kandi turabizi ko bizobandanya uko kwezi kose no gukurikira hama abantu bazobigwa naye twese tugume muri aya space gusa ntihabe action turabizi rero imisi yose mu matweet mu space yawe namanda bikugira c'est le moment de faire action comme nga ku space turiko turidoga turiko turagira iki oya biragoye bien sûr biragoye ibintu ntibivugirwa ngaha anye mugabo ibi bintu ifoko bihagarara ahantu ifoko habigikurikira parce que urabibona turiko bano umuntu agwaye aguma aremba akagaruka akaronka utugara dukenye agasubira akagwara cyane akagira igihugu cacu naho kigeze genda bisubiramwo la fois passée barambwiye ngo narashavuye cyane muri space ya uyu nkuru Konde Darto no ibintu biri rusha kandi ukuri kw'Imana nukuri sigaye ndabura n'amajambo yo gukoresha kugira turabukuntu bona umuntu abantu bagusamaza ku gihugu cyawe gushika no kuri president w'igihugu umugani wa demokrate reka tugende turakurikirana ngene abandi bavuga ubwo turaronka umwanya wo kuvuga mugabo vraiment abantu baza kuza ngaha kuvuga ngo tuganire tuzane ibintu byo gukora pour bien du pays ntituze dushwana ntituze tuvuga ngo ukora ikibi kigira iki no c'est plus ça c'est usuye umwanya iki gihugu dubiriza kugitabara kugira natwe tutabara abana turiko turavyara nje tubasigaranira ibintu bibi nama ndiko ndabibabwira abantu bose muri ngaha ntidushobora gusigeranira
igihugu cacu iki gihugu kimeze uko abana bacu bishoboka sivyo urakoze kuva ijambo urasubira ingandi ko nakurikira murakoze Ego merci Diane uti iki gihugu quand même ntivyoherera mu majambo dutegerezwa kugira ico dukoze kugira ivyo bintu bihagarare hari umuntu yarasavye ijambo yitwa Agahehe mugabo nciye mbona agiye nagira jewe ndabashikirize ico nabonye Fokode yabivuzeko comme ça tugende étape par étape kuko quand même neva ko matwara igihugu we bamwishuye abandi bahora babihoza ndavye kuri ba Fokode kuri konte yabo officielle ngaha kuri Twitter d'ailleurs mugende mwishure iyi ntuze yabo iyi iri deja épingle nabonye ngo kubwawe umugambi wa ndondeza ubona gute 1 naco maze nuhagarare 2 wobandanya 3 ntaco mfise ndabuvugako muze guhitamwo ivyo mwishura je ne veux pas vous influencer so banditse bati quand le président Ndayishimiye réclame le droit de manger en paix ati arutana le 15 octobre 2025 le président burundais Evariste Ndayishimiye s'en est violemment pris à Pacifique Nahadzwe, président du Fokode et figure de la société civile, l'accusant d'être jaloux de le voir manger. Donc, ayona majambo ya président, ngo Pacifique Nahadzwe afise imihari yuko neva yafunguye. Ama propos y'abantu ba 8 ans, je pense, le chef de l'État a transformé la critique politique en querelle de ventre. Une sortie qui en dit long sur la dérive morale du pouvoir burundais. Vous entendrez des gens comme Pacifique évoquer vos malheurs, ils sont jaloux de nous voir manger. Lorsqu'ils mangeaient bien, nous avions faim. Aho ca ndababaza ikintu kimwe. Iyo umuntu akubwiye ngo kera igihe bajya twe twari dushonje. Entre mwebwe babiri ninde ari jaloux? Never akaba aradutwengeje. Donc ati igihe bajya twebwe twari dushonje. Okay, iradumye ko yarashonje. Reka nsubire kuri ya page nari nayivuze gatoyi. La scène se déroule à Rutana ce 15 octobre 2025 devant une grande foule rassemblée sur un stade. Evariste Ndayishimiye se livre à une tirade inattendue contre Pacifique Nahadzwe, président du Fokode, militant des droits humains en exil. Mais au lieu de répondre sur le fond aux critiques de la société civile, le chef de l'État choisit la dérision et la rancune. Il oppose sa fin d'hier à la jalousie supposée de ceux qui aujourd'hui dénoncent ces dérives. Derrière cette boutade se cache une vision inquiétante du pouvoir, celle d'un État réduit à une table. Rumva Ndayishimiye ari à table, ari kuri buffet, ko yiserve ibyo yishakiye. Celle d'une présidence perçue comme un banquet qu'il faudrait enfin savourer après des années de privation. Baratwibukije mu nyuma yuko Neva ajya 3 millions par jour pour manger tranquille, kuko nivyo bimukwiriye. Mu nyuma, bon, je vais pas lire tout le texte, bishuye ibintu byinshi cyane. Je vais juste kubipartager muri space, muraza kubisoma. Voilà, et je vous partage aussi iyi sondage yabo, voilà. Comme ça, izizibe food for thought pour aujourd'hui, pour commencer. Ndabona na uyu yari yazipartagije. Voilà. Donc, iyi discussion murashobora gusaba ijambo hama muduge mushikirize iciyumviro canyu. Jewe uko nabonye ko Neva yaraje gufasha abasirikare biwe bari bamaze iminsi babica bigacika ngaha mu space bataka société civile ninda yifinansa ukibaza uti none iyo société civile mukeneye kwibura ama financement iyo société civile mukeneye ko isonza mwebwe byo bungukira iki ariko duciye tubona yuko effectivement mwashaka ko société civile isonza kandi
simwe mwari kubona irashonje kuko uwubakoresha yitwa Neva ariko yiyagira ibintu by'imfungurwa gusa. Attends, nandondeza yarasavye ijambo ndarimuhaye ariko sindamubona. Cinibaza ko mfise probleme na computer. nashitse None ko ntakubona. kanura Sha, ndakupepera vya bintu ni hatari. Oya nashikiriza ijambo nibaza ko ninagira refresh ntinya ko space ici disparaisse. Karibu karibu. ubundi uyimanuye iyi Mhm. fenêtre ya space ugasubiza idoza hari aho bica vyapdetinga ugasubira ukabona neza Okay, ndakubonye. Good. Karibu karibu. amakuru makire node Ewe Jenny Boni bon. Mhm. ewana aje hari kuri kuratwenga Yarazi kigo kiranwenza. Iyo turi muri space urumva umuntu aguma harura entre kuvuga ibyazi, ibyo yumvise, ibiri amasokre n'ibiki, donc ugasanga umuntu ariko avuga ariko ashiramwo frein nyinshi. Nkubu hari abantu bariko baravuga kuva je pense kuva 14h yuko Bunyoni yaba yapfuye, hari ico wavyumviseko. oya nabirabutswe mugabo kuvejo Bon, je nabibonye sana bon mu gatondo hariho umuntu yatanguye no kwiyandikisha ibintu vy'amafilosofi ngo urumva ngo uyu muntu ngo ntavyo gukoma amashi ngo apfuye. Tuvuga none uriko uramubika canke uriko uratwanonsa urumva. Donc nico gituma nari ntwenza ariko karibu ushikirize ijambo. bon abantu bose twese tuzopfa ariko ntituzosiga dukoze bimwe kuri ino si kandi ni ibisanzwe yuko hagira abababaye iyo umuntu apfuye mugabo hariho n'abandi bantu iyo bashengeye bishobora kuzana gukeye umunezero mu bandi bantu nuko isi imeze tureke kuba twigira abamarayika anyway ngarutse kuri ino disco ya Neva ya disco yiwe yavuze nabonye umenga nukundi kuntu agomba ni kwa kuntu ahubwo CNDD-FDD kuvigishika bama bagomba kwemeza abarundi bama bariko bagomba kumvisha abantu yuko cane abantu baba basangiye ubwoko yuko bariko batwara ku bwabo urumva yuko n'umuntu wese yoba agombye kurwanya Neva ni kubera yuko ni ikibazo c'ubwoko je niko natahuye kujya agarukana igihe twari dushonje aba ariko avuga we nande bari bashonje nimba atariko avuga kubifatiye n'ubwo akaba ariko avuga ko ari inde yari ashonje ico gihe niki hanyuma ikintu gitangaje nuko aba ariko avuga igihe twari dushonje ngo abo bariko baravuga uno munsi bari hebo d'abord aba ariko bavuga uno munsi ushobora gusanga n'ico gihe Neva yari ashonje ariko aravuga vya bwaki n'ivyo hariho abantu bagwaye bwaki isi nshasha mu Burundi akavuga ati none ico gihe ntawe bavugira ngira ngo nimba yarayigwaye nawe akaba avuga ati igihe nari ndayigwaye ninde ariko aramvugira ngabo abivugana n'akantu k'agashavu ugaca umenga none nimba warashavuye ko nta numwe ariko arakuvugira ubu iyo disco uriko urakora uri kwishira mu gihugu ata numwe akigwaye bwaki nta numwe akigwaye kwashi nta numwe acishwe n'inzara nta bantu bakenye bashonje bishwe n'inzara nta n'abantu bagorewe babadeplase mu Burundi barahari biraboneka nta gihe tubaza umuntu aba agiye gufasha abantu nikora arabibona none gute aca agaruka kuza kuvuga ati ahubwo n'abariko barabavuga uno munsi nibahore ubundi wokwibaza ati waraciye mu ngorane hanyuma ukabura n'umwe aza kukuvugira iyo uri umuntu yakize vy'ukuri uba wumva yuko ukwiye no kuja kuvugira abantu baba baciye muri izo ngorane wowe waciyemo iyo uri umuntu wakize ntuba wumva umenga je ko nta wamvugiye ahubwo n'uwuciye muri ibyo bibazo naciyemo ntihagire n'uwuzomuvugira ntivyumvikana mugabo arya amajambo ariko ayabarira abarundi dede igaruka ikabivuga kujya kuntu ariko ikintu amaze kubona aho bakabivugiye abarundi ntibabemera kandi biranagoye nuko bavyemera uraja kubarira irya disco
uravye ko irya video ukabona abantu bicaye n'ingene babicaritse no ku zuba n'iki ukabaraba ingene basa ukavuga ati eske basa n'abantu baryohewe bariko bumva discours iryoshe basa n'abantu bariko bumva umuntu bizera canke basa n'abantu womengo babazanye ku nguvu ntashobora bafise yuko uja kuvyumviriza mugabo urashobora kuja kubarira ry'amajambo abarundi basigaye bafungura rimwe ku munsi abafungura neza baba bafungura kabiri ku munsi ukaja kubabarira ngo kera twaragwaye bwaki ngo ariko ngo ubu mubayeho niba abarundi babayeho neza uno munsi ni bande ni neva niyo turavye n'abana biwe baranavyibushe bari mu gupasuka ariko uravye abana biwe ntiwogira ngo basa n'abarundi en general genda murabe barya abantu bicaye imbere yiwe mu compare ry'ama-image mu compare n'amafoto y'abana biwe wokwibaza ko c'est une autre race d'individu bari mu gupasuka abana biwe mugabo abarundi de façon générale bari mu nzara pe donc bijya bintu aba ariko arazana agomba kubishiramo ngo wewe yarashonje wewe nabande bashonje ça reste relatif yaba ariko bivuga mu mwanya yakenyuye ibibazo vy'inzara yashizeho amaprogaramu aboneka umusaruro ntiturabe we wenyine ahubwo umuntu umugambwe sende David umaze imyaka 20 ku butegetsi donc iyo myaka 20 ushobora kubona umusaruro ukabona resultat nziza akaba ariko barira abantu bashobora gushinga intahe nabo nyene bakavuga bati yes twavuye mu nzara ubu dusigaye dufungura neza yes bahora batwirukana mu buzi ubu dusigaye dufise ubuzi turakora neza yes kare twaba mu mazu atari meza ubu dusigaye tuba mu mazu meza ya kijambere akaba ariko barira abantu bafise nta resultat bimwe bafise abantu bicaye imbere yiwe baba bariko baramuraba ukabona yuko nta muntu ubona asa n'umuntu aryohewe pe kubona ari harya kandi biragoye kwibaza yuko woryoherwa uba mu gihugu kitagira igitoro umaze imyaka ingaho ntibaza ko ari igira ipiri 3 canke 4 mu kuja kugura isukari ugenda utwaye ikaye kw'ibutike kugira barabe ko udahava uronka plus de mbega ni kombe abari Burundi babivuga kugira ntuhava uronka ibiro 2 ku kwezi woryoherwa ngo ibintu vyarahindutse barya abantu bicaye imbere yiwe hashobora kuba harimo abafonctionnaire bo muri leta hashobora kuba harimo abantu bakora muri arya amazone muri arya amacommune aribo bagiye kumobiriza abantu n'abantu ugiye guharura umushahara wabo bandikiwe bahembwa inkoko 2 ku kwezi inkoko igira koko kandi inkoko komambiye yoba ari nka $100 no igace yitwa inkoko zibika amahera babahemba akaba ari amahera agura inkoko 2 ku kwezi ugashuja kumubarira ngo kera ngo bwaki ngo iki niki bref jese nkunda kuba nkomata n'ama discours yiwe ahubwo nyene ndagaruka mende nkavuga ati barundi ibi bintu tuzovyumva gushika ryari ni ibintu ajya ama discours tuzoyumva gushika ryari turiko eske umurundi wese ariko arumva irya discours yababajwe n'irya discours yabikojeje iki yimyojeje kwimyoza ntibihindura situation y'igihugu yabitwenze yabishizemo ntibihindura situation y'igihugu yabihotwise canke yagize ico bivuga ko ntibihindura situation y'igihugu ikintu conyene gihindura situation y'igihugu ni organisation ni ukuja hamwe n'abantu mukavuga muti tugira tuhangane n'irya ntwaro duciye muri ino nzira twihaye peu importe inzira ugira ucemwo igatumbera kuri irya ntwaro kugira ngo ibintu bihinduke ukavuga ati ndafise ngira mpangane n'ibi bintu kugira ngo ejo ikintu je nzoba nakoze nabo turi kumwe n'ikindi kintu uriya azoba yakoze n'ikindi kintu uriya azoba bizokora puissance nininya ishobora gukuraho akana neva ahubwo system ya yumva hari umuntu yarampamagaye
ahubwo kugira ngo ejo tuzoshireho system tuzorabira muri kahise aya majambo ya Neva tugatwenga tukavuga ati harabaye je nivyo nama ngaruka nkavuga kumviriza space umuntu ariko arumviriza ino space kumviriza ntibikwiye kwimyoza Neva yanditse bijya ntibikwiye kubirotwita canke juste kubitera kuri blague ntibikwiye seul ama action ariko arakora genda ufatane n'abandi genda none ushigikire bariya unyemerere ndakubaza ikibazo ntaguciriyemwo ariko ni ikibazo gisanzwe cane none nk'ubu abitwa ko bahanganye na Neva ko tuzi abavyemanga ni Rede Tabara peut-être n'abandi boba bataravyemanga ariko turavye Pacifique ntariko arahamagara intambara ntariko aragwana na Neva physiquement nta nkoho arafata kuki Neva n'aba bantu biwe duro titre aba ba Kositu baziri ku nama bon Félicité Nkunzimana alias ziri ku nama aba bantu bose ba Maxime kuki bariko bagwanya cane société civile hari ico yabagize ni giki ikora si kuguma umuntu akritika gusa atari byo bizohindura pouvoir et j'en conviens d'ailleurs gukritika gusa si byo bihindura pouvoir kuki umenga société civile iri kwikubita hababaza aho naho hababaza ni hehe Rey uravuze uti Pacifique ntarafata ibigwanisho kandi nivyo yaranabivuze kenshi aravuga umurongo wiwe ari muri société civile kandi apana na porte iyo yose ariko ashira inguvu ziwe muri Focode irafise mission yabo jewe gare Focode ndababona nk'abatabazi ndababona kugira ngo igihugu cacu kibohorwe nibijyana ariko ndavuga ati ni nguvu zifatana ziri nyinshi zijya n'inguvu n'umurongo umwe wo kubohora Uburundi mu kubohora Uburundi hariho ijya nzira bo bacamwo yo gukanura bakabona ibintu vyose biba biriko biraba bakabinota bijya n'ibintu bishirako pression nini cyane gose igihugu Neva arafise igituma yanka Focode ni kubera yuko aha ashobora kugenda kubesha ry'amajambo yiwe aza gusanga Focode yahashitse iriko yerekana ukuri aza gusanga si Focode yonyene by the way hariho ama organisation yo de la société civile imwe yagiye ivuga ati naka wo ku mutumba kanaka yishwe kandi yishwe canke yanyurujwe na naka akora mu nzego z'igihugu bijya n'ibintu CNDD-FDD vyagiye bigora cane gose kuko biri mu bintu biza no gutuma hariho amanota yabo agabanuka ugasanga ababayeri barabinuba ugasanga n'aba-investisseurs barabinuba kuko uri igihugu ukaba ufise abantu ukoresha uhemba ukuye mu mataxe kugira ngo bagende kwica abanyagihugu bagende kubanyuruza ukaguma uhoze biramaramaje kandi biramukurako agashambara nico gituma vyidogera cane rwose kandi naho igihugu gishitse uno munsi biramugirako ingaruka mbi ni ukuvuga rero kubohora igihugu c'Uburundi ntihagire umuntu yibaza ngo biteza guca ngo mu gufata umuheto hariho abaca muri diplomasi hariho n'abajyaye baca mu kwitaho impunzi kuko urumva abantu baba bahunze igihugu hanyuma ugasanga bari mu nkambi z'impunzi cyane niyo basengera mu bihugu vya Buraya ugasanga n'abantu bariko barayerera badafise aho baja burya la société civile iragaruka igafasha impunzi kubaho kubakomerera induru kugira baronke ubufasha kugishirako pression ku bihugu baba bahungiye kubakira kugira ngo ntibicwe n'akabonge ngo hanyuma bavuge bati ndacagura kugwa mu bavuga gute choisir entre la peste et le choléra urabibona ngo umuntu avuga ati mbega ndapfira mu buhungiro canke ndapfira mu Burundi ku bwa Neva niyo n'iyindi pression nayo nyene ifasha mu kintu kijanye no kubohora Uburundi kugira ngo impunzi
ntizicike intege, ntibicwe n'akabonge, ntibicwe n'inzara, ahubwo bashobora no kwiga no gukora no kubaho malgré ko ari impunzi, nuko no kubohora, kandi bifite akamaro kavyo cane gose. Neva aravyanka, nico gituma uza gusanga abantu nkaba Oma Magi Barankitse, Maison Shalom, n'abantu uza gusanga ari abansi babo, kuko baba bumva ati reka impunzi zicwe n'inzara, reka zicwe n'akabonge, hanyuma bategerezwe gutaha, bagaca babona umenga abo bantu baba bariko barafasha ni ikibazo. Kubifatanya rero n'abarya abantu baza ngaha ari ku maspace ukavuga ati urazi ko twabiganiriye buheruka rero ntoze nkakubarira ati ndumva umurongo wawe wuko ugomba kubafatanya cane gose na CNDD-FDD, ariko je nkagaruka kandi nzokama ngaruka ndavyibutsa nkavuga ati nimba ari CNDD-FDD bariko barakorera, nizere ko bariko barayikorera kandi bariko barabihemberwa. Hari aho uvuga ngo nta jana ryanka murindi bakabihemberwa, ça serait vraiment l'idéal. Ndavuga nti nizera ahubwo ko tutataza gusanga ari kuko biramaze kubaho, ntazo ari mu Burundi gusa no mu bindi bihugu byarabayeho, abantu usanga ari bo nyene ari impunzi, ariko ugasanga kubera ibintu vy'ama-ego, kubera ibintu vyo kugomba kwishira imbere, bakagomba kugirana ama-publicité mabi, bakagomba kuja gukasa abandi, ariko mu mutwe bazi ko hari ibindi bagira bubake. Ese nguma mvuga nti umuntu woba uri inyuma yavyo, woba uri kuvuga uti ufise amavize yo kuja kubohora Uburundi, ariko uriko ukoresha barya abantu kugira ngo babanze bakase abandi boja mu nzira yawe, nukuri make sure making sure yuko bitazopfa bimenyekanye ko wari inyuma yavyo, kuko bikamenyekana uno mwaka canke bikamenyekana mu myaka 5, umenye neza ko uzovyishuzwa, kuko abari ugukinisha abantu bagomba gutaha, abantu bagomba kwibohora. Inzira yo kubohora igihugu nta na hamwe ica mu kuja gusambura abandi bagomba kubohora igihugu. Nimba ari aho igucanye ni ukuvuga ko uriko urahemukira abarundi. Ariko dans le meilleur des cas nk'uko rero uriko urabivuga, bakaba bakorera CNDD-FDD, bakaba nibisanzwe staff y'abakora ngiyo Maître Paceri ba Maître Paceri barafise amapreuve ko Bwejeri yahembwa kuva za kijya gihe ca za 2009-2010. Ils ont des preuves. Bwejeri n'umukozi wa Dede. Peut-être abantu batobara abakozi ba Dede ho barimwo abantu bibigaba ngira bajaruza abantu bo muri société civile, usanga barakoranye kera muri société civile, ugasanga harimo utuntu tw'utujaruzi, ariko hariho abakozi, hariho abantu bari muri mission. Bajya abantu ushobora kubaraba ukabaraba nk'umugwi umwe, siko nka kujya biba vyoroshe kuvuga ati nakagwi k'abantu. Mugabo jewe sindababona nk'abantu bari mu mugwi umwe, ahubwo ndababona nk'abantu bahura kubera ko bafise, narabivuze ati les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Reno diko yanka demokrate, reka jewe mbe hamwe kandi ivyo nanje nkaba nanka umugenzi wa demokrate, reka mfatane na Renodi kugira twanke demokrate. Mugabo à la base bidasigure ko je na Renodi dufise ico ubundi igishobora kutwubaka turi hamwe. Barya eje ndabona nk'abantu bahura harimo amapersonalite atandukanye n'amapasi atandukanye. Bien sûr hashobora kuba hariho abahemba na CNDD-FDD, mugabo hashobora kuba harimo n'abandi badahembwa na CNDD-FDD, ahubwo bariko bakurikira izindi yanje. Bikenewe rero kuzitahura, kuko n'ahandi usanga wihenze ugomvye kubashira mu mugwi umwe ugashika kuri conclusion ko bose bahembwa na Dede. Jevyo nta n'ivyo noja mu vumo no kubarira ati naka ego uyu we aho ngejeje gutahura vraiment uyu yahembwa na Dede, ariko hariho n'abandi mba mvuga nti mwihende hakaba hari umuntu yibaza ko bari kumwe n'abajya abantu, ntibizomenyekane na rimwe. Muntu uzosanga bikaja habona ati kumbe se Nyamwiza mwariko murakorana, ntibizibagirwa. Kumbe
eh, gazini navuga n'amazina ariko hariho abandi bantu bafise ibyo baba bariko barakorera bindi ubirabiye muri de development uba wihenze cane rwose mugabo ibyo bakora ntawo bidea bifasha dede siko bifasha dede kubera ko iyo abantu bagomba kwibohora bariko baracanamwo of course bifasha uwubaboshe kuko ababoha gusumba Okay, mugani wawe twizere ko bahembwa ariko hari abahembwa ivyo byo ntawo bihengeshanya. Il y a des preuves depuis kuva za 2008 2009 ko hariho umuntu yahembegwa gucrea ikintu bita ico jewe nise les super tutsi gucrea nyene batutsi kugira dede kuko kuva kera n'igihe bakubita Kadege igihe bamufunga ngo ariko agerageza ngo kuzana ibintu ngo vy'abatutsi n'ibiki muzorabe neza zijya sirikwiza ababwejeri bari babirimo n'abantu bamye badandaza bene babo bababeshera ngo bariko bagerageza ngo gutahana intwaro z'abatutsi kandi ico kintu ni ikintu dede yamye ikoresha cane gose kugira iyo intwaro ari mbi iyo uri umututsi wewe baca bavuga ati oh wowe ugarukanye ivy'abamicombero ugarukanye ivy'ababuyoya ugarukanye ivy'abande vy'ababagaza wihenze ukabura umuhutu baca bakwica kujya bishe bajya abantu bose bo kwagwasa bakabamara hama rero yaba abo kwagwasa yaba aba batutsi yaba baki bose bafise abatretre babo abatretre bari mu batutsi vraiment Bwejeri il a participé depuis et il y a des preuves peut-être aba bantu bo muri generation shasha bariko baramukurikira batanazi neza yuko ariko arabatanga mu groupe WhatsApp d'ailleurs baratanguye kumenya ko bariko baratangwa kuko reka sinabesanga mbuzi bidakenewe ariko rero hari ikintu kindyohera muri ino situation turiko turajamo hari n'umuntu watangiye turabiganira kare ndamubarira ati tugeze muri epoque iryoshe aho abarundi ku bwinshi abashobora kuvuga bashobora kwiyamiriza amacakubiri vraiment twihepore kuko ukungene ndaraba amasondaje nagiye ngira nkaraba amaresultat abarundi barabasuzuguye sha baraza bakiyandarika harya ari mugabo abarundi barabasuzuguye bya bakavuga n'ababeshi bariko baradedemba ukabona yuko abarundi kandi havutse n'abandi bantu benshi biyamiriza amacakubiri biraryoshe ko dushobora kuganira nk'abarundi tutarabanye amazuru tutarabanye ubuhutu n'ubututsi tukavuga ati ubu umututsi nimba uri kuvuga amacakubiri turabitaho ubu umuhutu natwe turabahutu uri kuvuga amacakubiri turabitaho n'abarundi bari Burundi urabibona uraje n'abandi bantu bari imbere ya neva ashobora kwihenda ngo abantu bariko baravyemera canke bakagira iki ariko abarundi muri rusange barazi ko bagorewe hamwe iyo bariko baratambuka n'amaguru bagenda ku kazi canke bagenda gusuma barabibona ko bari hamwe abahutu n'abatutsi bagorewe hamwe pe iyo bariko bagenda bikoreye ikaye yabo bagiye kugura isukari canke bagiye kwa muganga bagasanga ibitaro bimaze indwi zibiri nta mazi bifise ibitaro ugasanga nta matara hariho ibintu turiko turacamo nk'Uburundi uvuga uti kind of ibi bintu birashobora kuzana ikindi kintu gishasha mu Burundi dushobora gutahura yuko hari amavaleur dushobora kugira ko hariho ibintu duteza gutahura hama tugafatana kugira ngo tugwanire hamwe kuko bibaye bitwafekta twese antuka je narakunze cane rwose kubona abantu b'abatutsi biyamiriza amacakubiri agizwe n'abandi batutsi si uko twamye tubibona iyo abantu baba voko kandi bakakavya nyene bakavuga bati namba ntituzokwemera hariho n'abandi b'abahutu nabo nyene bumvise amacakubiri ariko agirwa n'abandi b'abahutu nabo nyene nibavuge hanyuma ahubwo dusange twagize umuco mushasha wo kuvuga ati kirazira amacakubiri bisigare bimaramaje n'umuntu aba aje kubivuga abone yuko asuzugurwa hanyuma adeside kuja kubivugira juste mu nzu iwe mugabo umuntu avugira ahabona umuntu avugira imbere y'abantu akamaramara imiryango ikamwugarira ko akabona ko niyo asohotse ndaronka amakuru vraiment y'abantu usanga bari hafi ya barya abantu
bakavuga bati turababona vraiment abantu niyo umuntu asohotse agiye mu kabari urabona nyene yuko um, ntari comfortable yo kugenda mu bantu n'abariko baramuvugisha ukabona ko bariko baramusuzugura nuko nyene uteza kubigira umuntu azanye ibintu vy'amacakubiri no kumusuzugura tukamwereka yuko ubu abarundi twarababaye ntidushobora kuba dufise umuntu ari hejuru atwara igihugu aba ariko aradusuzugura kurya ngo nawe ucuza uhagaze mu buhungiro ngo ucuza ngo uvuge les mêmes discours z'amacakubiri peu importe yuko umwe ariko bivugira contre abatutsi undi ariko bivuga contre abahutu on s'en fout amacakubiri aho yatugejeje duteza kwiga gutahura yuko nta na kimwe bitwubaka tukaganira ibintu bitwubaka hari ibintu bitwubaka nko kurondera intwaro ibereye tukavuga ati dukeneye intwaro ibereye itaturaba ku mazuru itaturaba kuri hejuru tuvamo itaturaba igitsina ukoze ikosa nje nkeneye kuja kugira business cyangwa umwana wanje niyakeneye kuja kugira business i Burundi agende ntamaramare kubera hari abantu bagomba guca bagira ngo ndimo cyangwa abantu bagomba guca bamwaka igiturire hagize n'umuntu turonka igihugu cisoneye gifise ivyankenerwa kuko twarahezegejwe igihugu ciza gifise potentialité niniya dufise ivyo twexploita si ahantu hari desert n'ahari desert baraexploita by the way dufise abantu benshi no kuvuga ko dufise capital humain dufise ubwenge dufise abantu ibihumbi amajana ahubwo ngira ngo hashika n'imiliyoni irenga y'abarundi bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze bashobora kugaruka kwerekana ingene bweze ahandi tugahoreje igihugu turafise n'akarorero iruhande ukavuga ati u Rwanda rudusumbije iki rudusumbije potentialité rudusumbije imirima imera badusumbije le nombre y'abantu badusumbije le nombre y'abantu bize nta na kimwe u Rwanda ubundi rudusumbije atari intwari ibereye nibaze Pamela hari umutipe w'umunyarwanda nabonye ejo yariko avuga ngo ashaka ko tuzoja kumukuburira urya yakosowe turutuje ikintu kimwe gusa baturusha leadership nziza badusumba leadership nziza hanyuma badusumbya kugira intwari ibereye kuvuga ati amategeko siyo leadership na twebwe rero natwe nibyo duteza SPA wari wasabye ijambo kuva kera pardon nibaza ko ari wabuze rezo karibu Wilson nakurungikiye co-host kubera Jesse mbona ama demand hari n'igihe ntabona abantu baba bari muri space woba umfashije okay karibu SPA Okay, merci kwijambo mumpaye nkuko en fait sinzi ko tuza kuvuga kuri president hanini mugabo numva atariwe taka umwanya munini ikintu gitumye je mfata ijambo sivyo yavuze kuko turamumenyereye hari je crois ni Diane je crois wari yafashe ijambo ya intervenye ava na mayeri en fait na mayeri CNDD-FDD yatujanyemwo kugira umuntu wese ari hanze yibagire ico akwiye gukora kugira uwutahatahe rero ivyo urya yovuga ndibaza ntitomutebako cane ahubwo je ikintu kimbabaza cane n'ikintu kimwe kubona abahunze intwaro mbi badashobora kuja hamwe ndibaza eske none umuntu arindire 4e génération y'abahunze ari izo za kuribera igihugu abubu il faut qu'on s'avoue vaincu ntagire n'ikintu kimwe kiba pour attendre la progéniture kuri 4e 5e génération pour venir libérer le pays ndakubaza ikibazo tuyage twavansa
abantu ntibabe bibaza ngo turiko turacura Yego. intimba ngo neva twamuhebeye igihugu ngo kubera vyatunaniye kwiyorganiza. Abo bantu badahuza wowe Yego. kuvuga yuko kudahuza n'abaziri ku nama gisigura yuko abarundi bataba bahuje. Wowe wumva wohuza nabo kugira utahe. Oya, en fait, Eh, abamaze kuba dévoilé, abamaze kumenyekana mm, kandi bakaba bafise ivyo banahembwa dumo cankwe hari ico bariko baraviza apart yuko umurundi twita umurefugee w'umurundi ariko araba menase muri Tanzania, ivyo bitabaraba. Uri muri Uganda, uri hehe, uri muri Kenya, abo nibaza yuko ataba bakira abarundi, ni babandi ntaco bofasha Uburundi, même si tuba twageze ahantu turonka etat de droit, ntaco boza gukora mu Burundi, ni babandi bozana ingorane nyene. Mvuga umuntu wese afise ico yamaze, afise ico amara, mugabo yumva yuko urugamba yogwisangiza canke urugamba bisaba yuko yovuga mugenzi we nabi kugira we aronke appui, yaba sinzi ingene nobivuga, mugabo tukumva ko ikintu co gutaha mu gihugu coba mu bugwi aba bagira ibi aba bagira sinshatse kuvuga yuko umuntu wese atokwiyumvira d'une manière individuelle, mugabo hanini hakaza ikintu ca le collectif, kuko biragoye umuntu amaze plus de 20 ans yinvestisa mu bugizi bwa nabi, akoresha bamwe kugira basamaza abandi, ko umuntu yokugwaho yoba deroje nuko abantu turi éparpillé, turi mu tugwi ataco turiko turakora, ataco turiko turashikako. Rero numva hanini rero ifo yuko umuntu yiyumvira eske jewe ikintu nokora kugira ntuze en fait ubwa mbere nukora, est-ce que l'intention derrière y'ivyo turimo niyi, est-ce que nuko tubona umurefugee, niko tubona umurundi yotaha mu gihugu, niko tubona Uburundi tugiye ku ntambwe nziza, on part sur de bonnes bases pour construire notre pays, tukaraba hema abantu bari bien intentionné canke abo tuzi turabazi barahari, abo umuntu akaraba ikintu akwiye gukora, kuko je sinzi ko toba turi muri vyani vy'amagaburanyama, eske ninataha nkiki nzoshika kuki, nibaza ko atari iyo etape turiko. Igikuru niko abarundi bosubira kuba abarundi bagataha, and then hama mugabo hanini umuntu akiyumvira mbega Uburundi bw'ejo après yuko toba dukuyeho watumye ibintu bimera uku, buzokubakwa nande, buzokubakwa gute, ivyiyumviro projet de société nizihe réellement kugira ivyo twabayemo twashizwemo ntidusubire kubigwamo. Okay. Jeje no kwishura kuri ico kintu ca projet de société. Bon, reka ngira parenthèse gatoyi. JCN wari wasavye discours ya Neva, ndayikwishuye muri commentaire, hanyuma urashobora kuraba kuri mail yanje nayishize ko ndiko ndategura iyi space. Nako ndakubwira kuri ivyo bintu vyo kuvuga ngo urumva ngo hari ihe projet, ngo eske abadede bahavuye, ngo nimande bazoca baza, ngo bazoca bakora iki. Iyo discours yamye ari umutego w'abasendede FDD. Niko bamye bari, nivyo bamye bagira kugira bakase la lutte, kugira bakase toute initiative. Misi yose hagize umuntu yorganiza infiltre w'umudede, simvuze ngo umu infiltre, ariko ndakubwiye amayeri bamye bakoresha. Hariho umudede, nta mudede numwe uzobona muri diaspora canke hehe avuga ngo yango si vyiza kuyigwanya. Eka bose baravuga ati yego tuyigwanye, ariko barafise uduturufu documentation yabahaye. Mwibuke ko documentation y'ubu sinka bijya bindi bya kera bya Adolphe nibiki, barabaye formé n'abashinwa, ils ont été formés ku kintu ca infiltration, ku kintu co gukasarite, ku kintu co guca intege abantu nibiki. Ico gituma mubona nirigwa mu space ntimwibaze ngo ni ibintu umuntu akora ngo kugira baratumwanya canke barayagana bene babo. Oya, ni gucanira umuriro uri muri mwebwe
wo gutuma mwotaha ntibazobaca intege rero kimwe mu bintu bakora kugira babaca intege ni guca bavuga ngo none ngo dushitseyo tuzoca dukora iki nkaho umengo dede iyo yari ifise akazi keza iriko irakora nkaho umenga umurundi akwiye kuba ari très competent kugira neva have hanyuma uwo murundi mama we azoca tuzanira ijuru canke atuzanire ubuyapani canke Dubai canke Singapore oya les amis yaba wewe SPA yaba Wilson yaba Demokrate yaba Ndondeza yaba Gigi yaba uyo Freeman Rastapapurosi BMW abo mwese ngaha Kekedare Muhebe Bakina mwese ngandi ko ndabona je suis sûr ko mwotwara neza kurusha Dede c'est tout arrêtez kwisuzugura nawe wenyene uko nyene uri kuravuga ndumva kubabaye yuko Burundi bwotwagwa neza donc ico kintu camye ari iturufu ya Dede kubera iki camye ari iturufu ya Dede kuko tous les leaders kenshi abantu baja muri politique cyane baba bafise akantu ko kwishira imbere kandi iyo ni faiblesse malheureusement que le CNDD-FDD exploite kandi ntibigera bayi exploiter méchamment urumva haba hari inama abantu bari show yuko Dede igeze ko hava hari nk'abantu bangahe bakubwiye ko bafise abantu batelefonanye mu Burundi mu makambi y'abasirikare byabaye birebire ukaza wumva ngo none ngo ninda zoca twara bum kazona birabaye problème ni navyo byabaye muri 2015 problème ntiyari coup d'etat problème yari uca twara coup d'etat habaye Prime Charanga pourtant il était mon âme il était d'accord mais Prime ntiyashaka niyo mbare kubera kera ngo niyo mbare yari yaramufashe nabi bakiri mu gisirikare Prime ngo akiri ngo gouverneur ntumbaze ngo imuramvya gouverneur militaire ngo niyo mbare yamubujije ngo kujya amera y'igitoro ku kantu k'uburofa kamera y'igitoro Prime yahora gavura byatumye Burundi butabasove donc iyo turufu ya ninda zoca twara s'il vous plaît muzohore mu gitsinda muzotume mubeshanya muti tuzobisengera ariko Dede have jena manishura nti naho hoza umuyaya w'umuhira ujya yatureze novuga nti yadukubita amakofi naho yoza gatwara ndisuri ko twagwa neza nta bindi donc jewe c'est ma réponse mwebwe sinzi si vous voulez un Jésus qui vienne sauver le Burundi mais ni jewe namwe on va sauver ce pays là hamu uzotwara zotwara nta bindi agize amanyanga nawe nyene abarundi bazomukura nivyo je nibaza reka twakire Wilson karibu Wilson Rickson numvumenga Wilson ntari hafi Wilson anyandikiye ati ndi busy gato okay reka nsubize ijambo Ndondeza nje kuri laptop ndabeko abantu bariko barasaba amajambo abakoze Reynolds ego kuri ico kibazo ni kibazo cama cagarutse imisi yose none CNDD-FDD irahava hacaja nde kandi biratahuritse ko abantu bagira ubwoba bakavuga bati buryaye vomye kubana na diable uzi hakwinjiza diable utazi hariho abantu bagendera kuri iyo principe akavuga ati aba bobo turazi ivyo bakora ariko hazoza n'uwundi hama dusange turiko turarira abarundi bamaze guca mu vyo kwizera byinshi ugasanga birahindutse ugasanga abo bari bizeye kera ubu ntibabizera hariho n'abageze aho bavuga bati à quoi ça sert singishaka no kumva n'ibintu by'uburundi narahunze reka nite umuryango wanje sinshaka no kuvyumva biranduhisha no kwiyumvira n'abaja guhindura kuko igihe cyose nabikoze vyantumye ngenda mba déçu nje ndatahura abantu bari muri iyo leta mugabo en même temps ukavuga uti akagumye bagumako urushe uraruhuka ariko nukwamana umuco watse ukwizera ko ibintu bishobora guhinduka kandi bigahinduka neza iyo uri kuca mu bibazo urashobora kuvuga uti reka nicare ibibazo singerageza kubikenyura kuko aho nakageragereje ntaco vyakoze ariko iyo utari kuragerageza naho nyene ntaco bikora umugerageza bikanka ugasubira ukagerageza bikanka hakaza abandi bakagerageza bikanka
bizoteba bikunda wihebuye uba uri gufasha ujya gusha Uburundi ubu uyu Murundi yicaye akavuga ati narihebuye nta na kimwe nkeneye no kumva nta na kimwe uyu Murundi tumwibutse warihebuye ntukeneye warataye icizere mu babohora igihugu baciye mu nkoho okay none mu zindi nzira zibohora ni hehe uri kurashigikira warataye icizere mu bapoliticiens d'accord none warataye n'icizere mu bariko bafasha impunzi warataye n'icizere mu bariko bafasha abarundi bari Burundi raba aho uja umwe wese naraba haja vyose nimba bigamije kugira ngo Burundi bubohoke ni vyiza ushobora gusanga iyo ugiye gufasha abantu bari mu buhungiro uriko ufasha abazoba abasirikare ejo bazoja kubohora Burundi nuko bimeze ushobora gusanga iyo ugiye mu byo kwakira impunzi ziriko zirashika mu gihugu cawe aho uri kuriyambesisa muri ivyo bintu uriko ufasha abantu bazoja mikro yawe yarigiye ndondeza je pense que ari kuri telefone reka duhe ijambo Damien Ya mwiriwe neza. mwiriwe Ya attends ndondeza ariko araba déconnecté Wilson ni wowe ubakuyemo bon ok karibu Damien yego ntabwo ndi butinde nagira ngo nange ubutumwa kuri ya message warutangiye kuvugaho nubwo wenda munyakazi Sadati yagerageza kwisobanura n'amagambo twese twamaganye twese n'amagambo adahwitse ni ibintu n'umurengo udakwiye twese twamwiyamye rero ariko ndabona yagerageje gusaba imbabazi ariko gusaba imbabazi umaze gutwika umaze gukora ibara amagambo nk'ariya ntabwo akwiye rero ni ibyo ngibyo n'uburyo kubisobanura gusa ko ubutumwa niwe bureba ntabwo bureba ntawe umutumye no mu by'ukuri niwe bireba bwite kandi yashujwe bikwiye kandi yihanishwe mbese muri make no kunguka murakoze murakagira Imana ego bona Damien murakoze cyane kudushikiriza ijambo ry'ihumure kuko bon je bijya ujya yanditse Sadate nabigize ko commentaire nayigize mu gatondo kwa Wilson iyindi nayigize à travers publication nagize zitatu je pense iya mbere yarijanye n'ico we yibaza ko igihugu kiri développé kwibaza ko igihugu kiba développé kikabura ubuzi gitanga hagasigara gusa amatoilette ku bandi abantu badashobora kuba aba ingénieur aba agronome akora muri yare canke bari muri industrie textile canke muri tourisme ukumva nyene ko igihugu caba développé ku buryo aba étranger atakandi kazi boronka iyo vision y'igihugu kiri développé ubwayo yonyene ntiyoba ari vision y'igihugu kiri développé neza yoba yihenze cane icya kabiri cari kuvuga nti burya naho umuntu yogogwa cane akaja muri exile canke agahunga akamererwa nabi nibaza yuko utomwipfuriza kugukoropera ahubwo uwo mwipfuriza gutaha akaba umuntu ahambaye mukazobana mwese muri abantu bahambaye mu gihugu canyu nkuko Bagaza canke na Museveni na Buyoya bafashije abanyarwanda bari barahungiye mu Burundi abandi bari bahungiye mu Bugande no muri Tanzania barabafasha gutaha bararonka uburyo bwiza bwo kuzotaha bameze neza Bagaza we yanababwiye ati je n'ukuri munsaba inkomyi itahire kandi ndibaza yarazibahaye kijya gihe mbo ikina kiza kuvuga wenda nuko ijambo ry'umuntu ku giti cye ntimurifatanye yego ndabizi rega nariko nishura we ubwiwe urumva sawa ntiyari porte parole rya mutipe je namuvuze we nkawe kuko urumva n'umuntu bambwiye ngo aratunze cyane ngo afise ngo plus de 10 millions de dollars ngo kuri konte yiwe nanje aho nkavuga nti basi nahato duterera aduha amahera basi yo kudufasha gutaha naraba akoresheje connaissance afise canke inguvu afise canke lobbying canke abantu bazi